nimba umusitare ari wa wundi abantu bifuza ntibabone, nimba umusitare ari wa wundi arangwa no gutwika no kugara no kugira je sinzopfa mbayewe, nta ni film izigera imbe ngira umusitare. Peut-être nimba umusitare ari inyenyeri imurikira abayikeneye, igaseruka mu gihe cy'umwiza, igatanga ubutumwa ko haje umuco, hagiye kuza umuco, aho nzaba umusitari. Hari ubufoto bahora bapostinga ati uyu ni naka mu mwaka ubu nawe ni naka mu mwaka ubu uzoguma wirabura canke kumbure niwagera hahandi nawe uzorondera mukorogo kumbure ubone guhinduka. Kuberwa nta utavyifuza. Je rero sinakunze kuzansohokana n'abigeme, jabigeme bose twagendana. Amede uheruka guhabwa agashimwe akabahasha n'umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Nibaze ko ryabaye iteka ntangere kumbure aho vyanubatse irindi zina, iyindi shisho muri wewe. Ego cyane, ryari iteka rikomeye cyane, ahubwo nitwohagarara ku kanoti cyane kubera yuko sister bite sawa meze neza. None je ndi mubi cyane ku buryo woca wifata nkuko umve dada cyo nakubwira cyo ndabisi ko ndi mubi aho kameme nta muhungu aba mubi. Egera hano sister, akobwa muri benshi mva kumburi wowe uri mu bantu bakina filme muheruka kuronka kanoti gatubutse oze kwibuka uncoreye naho abanyamwaro mukunda akanoti. Turacora kimwe gusa dukunda Igozen TV. Ayesi nuko bakunzi ba Igozen TV reka nongere ndabaramutse ku yindi ncuro. Uyu ni umwaka wa 2023, umwaka tuzoronkamwo akanoti. Namanda bivuga akenshi nizere ko abeshi manze kubibona. Ni Amede mu gisagara ca Gitega bro. Nibaze ko ngira ngo ari incuro ya mbere canke ya kabiri ushika mu gisagara ca Gitega. Oya cyane washaka je narizi Gitega. Ego cyane. Wize kwibuka. Oya nari ngumye nibuka n'ibindi. Kwibuka ndanahanze ariko ahantu bizwa kwibuka ndahazi, mugasi ninze kwibuka nari nsanzwe nibuka ninze kuri senede na uri umunyagitega ndavyo inyabiharage. Ayesi nuko imbere yuko ndakubaza ibicanke biriya ndashaka ko kubahora bakuraba mu mafilme agiye atandukanye, ndashaka ko bakumenya Amede ni muntu ki. Amede ndi jewe Amede Manirakiza, mvuka mu komine ya Nyabihanga aho hakurya ya Gitega nyene mu ntara ya Mwaro. Uri umunyamwaro kabisa, wabitoye nabonye ko waje atani ngo dugira kimwe gusa ntitwari kuyaga neza udafise amahera ariko sha. Hanyuma nsanzwe mba mu gisagara ca Bujumbura nkora umwuga wa sinema wonyene. Ni hatari, muzondonderere bakunzi bacu, muzondonderera kandi kazi ndabibangikanye, ariko vyibura kameme mvugishije kuri umwuga wa sinema niwo unyokishye wonyene cane. Bagende kuri Warubizi movie barabe sinema nziza yitwa Ntaho Yagiye, musige mugize subscribe ni mwabona muyikunze, utayikunda ntirirwa arayigira. Ego kuko izogumiza kundwi. Kumburi wowe uri mu bantu bakina filme muheruka kuronka kanoti gatubutse. Oze kwibuka uncoreye naho abanyamwaro mukunda akanoti. Turacora kimwe gusa dukunda kukaziganya, kukabitu, kukabungabunga. Kukabungabunga nayo gutanga turatanga, turabana beza. Ego hanyuma rero kanoti gatubutse oya reka natuka ndacakora cyane kugira kanoti kaboneke cyane. Akanoti gatubutse ukomvye kuvuga ikimbega haje. Amede uheruka guhabwa agashimwe akabahasha n'umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Nibaze ko ryabaye iteka ntangere kumbure aho vyanubatse irindi zina, iyindi shisho muri wewe. Ego cyane, ryari iteka rikomeye cyane, ahubwo nitwohagarara ku kanoti cyane kubera yuko ahubwo duhagarara ku iteka natewe ujya munsi hamwe n'abagenzanje twari kumwe
nayo kubijanye n'akanoti mbere yaho naheruka gukubita festival filme yanje yabaye filme ya mbere y'umwaka 2022 hariho n'iyindi Bollywood naheruka kuronkamwo mu kibanza ca kabiri arumva kuri ivyo vy'akanoti nitwevuga ko cane kimwe gusa aziko akanoti muri filme kagikenyeje atari cyane kagikenye mu sinema cyo nitubihagarara ko tuhagarara ku iteka tuba turiko turaronka rya muri sinema y'u Burundi yego cyane hagati y'ugutwenga no kurira muri filme ikintu gihora kikorohera gukora mu gihe uburi muri action nica sha ivyo byose ni ibintu bindusha ivyo bibiri byose ni ibintu bindusha ahantu muri abasinisanga numva ni hajye ubutuje gusa muri kumuganira n'umuntu kuko hageze kutwenga mba numva mbihiwe kurira byo ntabyo nshoboye barabizi kimwe gusa kubera jewe sinema zo muri groupe yiwacu nije ndazandika nkeka mpora niyandikira ibije binyorohe kuko kenshi naho uzohora usanga waje ndiko ndarira mu gihe cy'amakuba sindira ivyo gutwenga navyo ni gake muzobibonamwo gake sinzi ndabizi ko ukunda gukoresha imbuga zitandukanye ndavuga ama platform agiye atandukanye ama social media hari ubufoto bahora bapostinga ati uyu ni naka mu mwaka ubu nawe ni naka mu mwaka ubu wewe turiko dukora ikiganiro muri 2023 nawe kumbure muri 2025 canke muri 2030 uzoba ukiri muri iyi shusho sha rero turetse n'ivyo nuba nifuza nibaza ko atariko kubera je natagoye nk'isinema muri 2012 uko umwaka wagenda wasanga ndi mu yindi shusho nk'ubu je ndi ishusho ndimwo biratandukanye niyo nari ndimo mu mwaka uhetse oya nzoba ndenze kamera kubera ko je nizera yuko nzoguma ku muvuduko ugenda usumba uwo nari ndiko nimba ndiko ndakora nzoba ndi mu yindi shusho kamera po yawe yuko yirabura uzoguma wirabura canke kumbure niwagera hahandi nawe uzorondera mukorogo kumbure ubone guhinduka sha nganda kubwire n'ikindi kintu turetse kwirabuza umubiri wanje canke kuweresha poyo wanje zogumisa kutya nyene haho n'ibintu vyinshi bitazohinduka kuri jewe kurenza ibintu nk'iyi nkofero si cyane sinkunda kuyambara mu akantu ka mbere ndakunda kukambara dazi nko n'amashanete ntimuzokunda kuyabona cyane oya urumva nta bintu bizohinduka ngo nukubera habonetse amahera cyangwa ngo nukubera habaye influence oya kuberwa nta utavyifuza ariko nta kintu cyo guhindura ibiri ku mubiri kizigera kibaho pe kiretse hari impamvu nkeka dufate nk'ubu casting insaba ko mpindura gato mugabo bitangumako nimishatsi sinzohinga mu gihe mugari muri filme uzoshora kubivanye n'ivyo banyandikiye ugasanga nahinze imishatsi mugaca nkuraka inyuma ya filme nzoguma nduku nyene Amede ndashaka kumenya ifilme kumbure yakugize umustar ifilme yatumye kumbure jewe Enipro nza kukurondera kugira ngo dukorane ikiganiro Enipro ngira ndakubwira ikintu kimwe rero abantu abakunzi bacu bacumve nimba umusitare ari wa wundi abantu bifuza ntibabone nimba umusitare ari wa wundi arangwa no gutwika no kugara no kugira je sinzopfa mbayewe nta ni filime zigera imbingira umusitare peut-être nimba umusitare ari inyenyeri imurikira abayikeneye igaseruka mu gihe cy'umwiza igatanga ubutumwa ko haje umuco hagiye kuza umuco aho nzaba umustar rero filme guhera ku filme ya mbere narabaye uwo mustar wa kabiri naramubaye filme ya mbere ya 2012 kuko je nagiye nkora filme mu bukene bukomeye cyane muri ya situation atawari we wese yo kwishora ngo akore rero mwico gihe uko nakora ya mbere yampa gukora ya kabiri muri bwa bukene nyene nahereye jeyo ku filme igira kabiri gushikikwa n'abantu kuvuga ya mbere nayikoze mu buryo bwanje
mugiye kabiri haza nshigikira urumva rero bwa star nagiye murikira nagiye mbo inyenyeri murika bituma abantu baza kumfasha nuno munsi ariko mvugishije kuri filime yitwa ishusho y'umuntu yemwe sinobesha yangejeje handi hantu fesikabu yo nyene ubwayo yayizungurukije mu ntara zose z'igihugu umva ntiyaca ku makomine yose mugaye yaratora ikomine imwe y'intara kanaka umva nkiyo yari kiratuma jewe izina ryanje n'izina ry'ibikorwa byanje biduga nukuvuga film ishusho y'umuntu vraiment ndayishimira gose mu kinyuma yaho haraje ihurizo y'amakuru nayo yari kiratwekira ko bitintuzenye kugeza kwino saha dusigaye dukora cinema ikaronka ibihumbi 15 muri 24 bayiraba utamva yuko bugeze ku rwego ariko imbere y'ishusho y'umuntu kabisa wasanga dufise ibihumbi 2 3 nuko rero niko nabisigura Ahmed ndiko nkorana ikiganiro nawe cyane ndiko nkorana ikiganiro na ya yindi shusho jewe ni jewe cyo binyemeza ekibikwemeza rero nimba warumvise filime yitwa ishusho y'umuntu umuntu ni muremure nukuri sidokwizeza cyane kubera yuko umuntu ni munini cyane ntiwamumenya ikizo bikubwira nuko muvyo yakubwiza ubona uzorabira kuvyo yakoze gahese ubona ivyo yapfutse nayo bundi yose nokwemeza ngo jewe ngo ni jewe wanyawe ivyo ndiko ndakubwira sindakubeshe shobora kuba ndiko ndakubesha ndi mwishusho itari yanje ishusho y'umuntu indani ndi diamond ariko rero musobanukirwa ibintu by'ishusho y'umuntu ntimuvyitiranye ntibisigura ko ishusho y'umuntu iza ngo ni diamond yambaye ishusho y'umuntu kuko niko nagiye ndabisigura mu rya film ariko hariho umumarayika yambaye ishusho y'umuntu kuko umuntu arasanzwe hari igihe marayika w'Imana aza akazimubona nk'umushusho umuntu wewe nkakubona nk'umuntu asanzwe muka uri ntumwa y'Imana kuri jewe uje kungirira neza rero umuntu indani numumenya uzomumenya mumaze gukomezanya urugendo nanje rero uko tugenda tuyagugenda ubona ko ari ishusho yanyawe cyangwa atari yanyawe kiriya gihe umwigeme mwasohokana ngire sinzi ko nubu ari we mugisohokana canke mugikundanye ntivyamuteye ubwoba ko azaba yisanga kumbure wabayindi shusho kugira ngo umenye ikimurimo waje rero sinakunze kuzasohokana n'abigeme jabigeme bose twagendana n'abagenzi barabagenzi babandi bantahura mu byo ndimwo iki nibaza ugombye kuvuga twasohokana n'abantu twadufitaniye intuzenya amasezerano fiançailles yo kuzobana oya ntabari bahari ntawarahari ntangora numva nari mfise Amede imbere kurangiza kumbure abakinyi b'amareresi musabiki kugira ngo namwe mwisange muri ya za zindi shusho z'abandi bakinyi bo mu bindi bihugu ndasaba imigwi mikeyi ndasaba mwebwe wa journaliste kamere kuri mwebwe mukomeze mudufashe nkuko muri ko muradufasha je ndabashimira aho bigeze ubu kera aba journaliste twaragenda twabitura bakanka kutwumviriza bo nta cinema y'umurundi reka harageze nibihe twaja kuri televiziyo z'igihugu tukabashira cinema erekana cinema ngo reka utwerekana izo hanze gusa uno munsi bigeze heza baratwitelefonera zani izo filime zanye tuzerekana hari nako n'igihe baduha n'agafanta rero mwebwe mukomeze mudushigikire kubera mwebwe icyo mushatse kuduza murakiduza kikagera kure nico mushatse kumanura nimukimanura ahubwo murirabira hirya kisha cimanura cyo nyene rero mukomeze mudufashe hama nkaca mfata abasaba abaraba filme YouTube ubu niho turiko turakorera cyane bakomeze badushigikire kandi mu kudushigikira ntibashigikire zijya mbuga zacu je mfise Inuwa Cinema n'iri kirasohokera ko filme mfise na BMT nashigikira ari gusa nibi binyamakuru bagende subscribe kuko iyo tuvuze bakatwumva bari benshi baratahura ibintu byacu bakaja kubikurikirana nk'ubu hariho abanywanyi bande Igozenyi TV nkuba batari banze bamenye ko mfise ibikorwa kuri Inuwa Cinema bamenye ko mfise ibikorwa kuri BMT baca bagenda babirabe rero nizi mbuga za nibi n'aya mateleviziyo bagire subscribe badushikina leta idushigikire mwarumvise bo abari muri lancement yacu ya filme yitwa ntaho yagiye umutegetsi yarahari arongoye commune Gitega yaravuze ati muhumure iki kibazo cha droit d'auteur kiguma kigaruka no mushinga n'umunama shinga amateka cyaragarutse
leta iriko irabikora, leta turayisaba igira inguvu cyane dushigikire. Nuko rero gusa muri make abantu abafana ba filme zacu ndabakunda. Yego cyane. Imbere yuko turangiza nkuko twari kumwe kumbure no mu kinyomareresi dufate imisegonda 2 gusa ndehereze ujya mwigeme kugihora ukina mvuge action stand by action. Sister bite sawa meze neza? None je ndi mubi cyane ku buryo woca wifata nkuko umve dada cyo nakubwira cyo ndabisi ko ndi mubi aho kameme nta muhungu aba mubi. Egera hano sister akobwa muri benshi mva yes nuko bakunzi ba Iguzeni TV reka tubashimire niteka ntangere ni Amede Kumbure twari kumwe tweko turaganiriza aho baje mu gisagara ca Gitega Kumbure muri lancement officiel ya filme nshasha yabo aho ndetse ari filme zo zirapasa no kuri la television nkuru y'igihugu ariyo RTNB. Kumburi dusiga inzira amavuta Amede subira wibutse bagukunda canka bagukurikirana imbuga mukoresha. Iyi filme kwanza isohotse ubu yitwa ntaho yagize sohokera ku rubuga rwitwa Warubizi movie. Iyo Warubizi vraiment iriko n'iyindi filme yitwa Intarabona jewe nyene nanditse nziza cyane. Haruhande yaho hariho urubuga rwitwa BMT Buja. Iyo ni kuri YouTube channel izo zose aho hariko filme zacu nziza twakoze kuva kera, harimo iyo bita inkuru y'inkuba ya Samvura benshi barayizi. Hariho n'urubuga rero rwacu Inua Cinema nayo nyene hariko filme iri kiraca kwisohoka misiyese ku gatanu yitwa Ihurizo ry'Amakuba. Hanyuma rero mugangaho barundi ndabasavye mukunda ibintu by'iwacu. Hariho n'abandi benshi bari kwakina amafilme. Ejo benshi barabonye abanyagitega bakina filme benshi ntibari babazi. Ubu tugiye kugiranira ubumwe ukuntu kugira n'abanyagitega bamenye ko bafisa biwabo igiteka kandi bakina filme nziza cyane. Reka ndakwibutse ko wosimbira kuri Iguzeni TV ukadufyondera hamwe hatukura sabone cyangwa subscribe bivanye kumbure n'ururimi ruba ruri muri smartphone yawe cyangwa laptop yawe. Ndakubwire ko yari Enipro cyangwa umusatirizi mwari kumwe na Gahwan. Iguzeni TV.